no munsi ijambo Imana yamaze kwashikiriza ijana no kwibukanya ingene Imana yaduhaye abakuru kuturongora. Kwibuka ari ikintu gikomeye cyane. Ubwa mbere barundi bene wacu, kino gice cya mbere cy'ubuzima turimo turasozeye cyasendekede ni igice cya mbere cy'urugendo turadusozeye. Ubwo rero turatanguye 2005 turatugeze mu 2020. Icyo ni ikiringo cya mbere. Kandi kino kiro cya mbere mumenye neza yuko twacinjiyemo Imana ifite ikibazo cya mbere mu mugambi sendekede. Icyo ni igice cya mbere cyane urugendo. Ikuza yuko mu Imana barongora kwera mutakaza ikintu kimwe byo turi kuvugana hano hantu, kuko uyu munsi urahambaye imbere y'Imana. Uyu munsi tumenye wariwo ni umunsi wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa kane ku mwaka wa kane, isigure 2020 ni kabiri kane. Umunsi wa kane wa nyuma usozera wa nyuma w'ukwezi kwa kane, kandi yubananye n'umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa kane. Yindinganizo zisanzwe munsi y'ijuru, kandi n'umunsi ugira kane tutanguye kwiyamamaza mu matora. Kandi iminsi ine yose tumaze utangwa amatora, mwumvise ibimenyetso Imana yerekanye kuri kumwe natwe. Ibyo bimenyetso nabwo twigeze tubibona twitoza 2005, 2010 na 2015. Tugira amaso yaho mu Imana y'ubutabera. Byigeze biba ibiri kutujya kubona dutanga umunsi wa mbere tuyamamaza kuzuba hari ubugori, kuwa munsi wa kabiri, umunsi wa gatatu no ku munsi ugira kane. Hari ikintu ngira ngo batabonye umunyamabanga mukuru wa sendekede. Uno munsi mu gitondo nabifashe no kuri telefone, twabifashe kuri twaragusanga tubona urugori kuzuba. Mugabo mu gitondo saa moya hari urugori kuzuba, hejuru yabo hari undi rugori kugira kabiri. Bisigura imizingi ibiri itarifatanya. Ibyo byabaye twabifashe kuri telefone twabifotora. Bisa ko n'umunsi rero Imana y'ubwa natwe bidasanzwe. Uno munsi rero tugiye gusoza ukwezi kwa kane twatanguyemo imyamamazo, kandi guca dutanga ukwezi kwa gatanu ushasha. Ukwezi kwa gatanu uzoba ukwezi kwa gatanu kuzobamwo amatora atandukanye ya 2005, ndetse n'andi matora yose yabaye ku Burundi mbaye aratandukanye. Kubera iki? N'amatora tugiye kujamo Imana ikibanza ca mbere mu mugambi sendekede, ivye kandi n'ikibanza ca mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kuko twayinjije mu izo shingiro. Kuri igice cya kabiri cy'urugendo bitandukanye igice cya mbere tugiye gusozera. Nicyo gituma rero munsi iri jambo ry'Imana yampaye no munsi ijambo biraba mwebwe ndongozi mugiye kuturongora mu kino gice cya kabiri. Igice cya mbere cyari 2005, 2010, 2015 Imana yafise ikibanza ca mbere mu mugambi sendekede gusa. Mugabo aya matora y'ibihumbi 2020
imana isibaza cambere kandi umugabo sendekede imana isibaza cambere amateka asamwe kandi irabacane mwebwe ndongozi mugiye gutorwa kuko kwezi kwa gatanu mutujire biratandukanye wifata inkama zicobo namenyesha nuko bifata neza uze kumenyesha abantu bose ko ari amamaza ubyumve neza ibihe cy'isi twatoye ibizwa shingiro imana zo kibanza ca mbere tubitara kwiga ku itariki ndwi ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2018 twasubiye ku isoko rimwe ry'abantu b'ubushatsi batanguje amateka y'u Burundi imana umwami w'u Burundi twasubiye amateka yo ku isoko y'intango y'u Burundi bisigaye ko rero ndongoze mugiye guturongora mugiye gutangurana amateka mashasha kuko jewe ndongora icacu c'u Burundi 2005 2010 sinigeze ndahira imbere y'Imana mushobora byose ariko mwebwe muzorahira imbere y'Imana mushobora byose nibyo mwibwe mwigera rero birindira kumenya jewe narahimbeye imbere y'abene igihugu mugandi imbere y'indongozi ziserukira abene igihugu batoye imbere y'abashinga amateka n'abakinguza amateka none arahira mugabo abazorongura Burundi kino gihe umukuru w'ikibazo ngora mu ngata azorahira imbere y'Imana n'imbere y'abene igihugu bose ntabwo aratorika abene igihugu mwumva y'ikwiye kandi ubazoje kumugaragara si mu kigobe ntabwo twigobeka oya ubu ni kumugaragaro izuba riva hazoba ari muci mu kwezi k'umunani muci kumugaragaro imbere y'Imana nabi n'igihugu jewe narahiye imbere y'abashinga amateka n'abakinguza amateka gusa bisigura ko inzego rero igice cambere twebwe twagize 2023-2020 biratandukanye n'igice gihera 2000 gishira 2020 gushika 2027 biratandukanye bombi indahiro si imwe naho ibera si hamwe twashaka kubera kandi ivyo Imana yabivuze mu mabanga mukuru akaba nasamuragwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bana batora yabivuze neza kandi Imana yarabizi igihe twatora bizashimye tugatera ku gikumu twavuze tuti ntabwo tuzosubira kwitoza kuko integuro y'Imana hari kugendana Imana ije guhamagarira umugabo CNDD gutora umusubirizi hamaruca dutora ijya mugabo w'abagabo basituneshi niyo twatoye kandi twamutoye twasenze bikomeye tumaze iminsi 3 turi imbere y'Imana twamutoye ku munsi ugira 4 tariki 26 ukwezi kwa mbere nyine turiko twasenze iminsi 3 ku munsi ugira 4 twaza turamutora kandi hajya nibaza hari ku munsi w'Imana Imana iramuzi cyane Imana iramuzi cyane Duheje kugutora nacenda musengera mbere y'abantu ko n'ibiganza nawe uri mukuru uri mukandida nasengeye nawe kandi uwo wese n'umwemerera kuko mu rugozi w'igihugu nta mahasa ariho ari mu mateka mashaka na jewe
aho gukira mukamuhunda amajwi akaba umukuru w'igihugu. Nani zombaye nyawe nangwe gusengera abatogo bacatogo ubwo nyene. Azobaye wa mbere